Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ryerekeye inyigisho Fiducia Supplicans, ukwizera kwambaza Imana y'igisata ca Papa gishinzwe ukwemera Gatolika. Basaserdoti bihebeye Imana, bakristo bene wacu, namwe mwese bantu b'umutima urondera ineza. Tugiye guhimbaza umunsi mukuru cane wa Noheli. Hagize iminsi hari ivyandikwa vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi bivuye ku kudategera neza inyigisho y'igisata ca Papa gishinzwe ukwemera Gatolika yo kwa 18 Kigarama 2023 yerekeye insiguro y'imihezagiro mu butumwa bwo kuragira ubusho bw'Imana. Muri ivyo vyinshi vyandikwa hariho ivyemeza ko umuvyeyi wacu Papa yoba yarekuye ukubakana kw'abafise ibitsina bisa, ibindi bigaca bigira ko bityoza umuryango wacu Ecclesia. Birumvikana ko mubisomye canke muvyumvise bitoreka kubatera amadidane, kubahungabanya no kubababaza, mwibaza ko Ecclesia Katolika yacu yoba yashingutse ku kwemera n'inyigisho y'amyihererekana kuva igitangura ku vyerekeye sakramento y'ukubaka Kristo. Twebwe rero abungere banyu tuje kubahumuriza no kubaha umuco. Niko inyigisho tuvuze y'igisata ca Papa gishinzwe ukwemera Gatolika bise Fiducia Supplicans, ukwizera kwambaza Imana, itumbereye kwishura ikibazo c'uko iyo babisavye ababana nk'umugabo n'umugore kandi bompi ari abagabo canke abagore be n'abubakanye badakurikije amategeko ya Ecclesia boshobora kuronswa umuhezagiro n'umusaserdoti nk'abubakanye. Mugabo mu nimero yayo igira 4, iyo nyigisho nyene iributsa inyishu umuvyeyi wacu Papa yatanze itariki 4 Gitugutu 2023 yishura amakenga abakardinali 5 bari bamutuye kuvyerekeye ibintu bimwe bimwe birimo n'icuko bene abo bantu bohezagirwa. Yishuye agira ati, Ecclesia isanzwe itegera mu buryo butomoye ico arico urugo, n'ubumwe butabangikanya, burama kandi budatandukanywa bw'umugabo n'umugore, busanzwe bwugurukiye ukurondoka. Nico gituma Ecclesia yirinda umugigwa wari wo wose womera nk'uvuguruza uko kwemera, ugatuma abantu biyumvira ko ifashe nk'urugo ibitaribwo namba. Kubw'iyo nyishu y'umuvyeyi wacu Papa isubiramwo inyigisho y'amyihererekanwa muri Ecclesia, ikaba ari nayo igaruka muri iyi nyigisho Fiducia Supplicans, ukwizera kwambaza Imana. Murumva ko bitarekuwe kuronsa umuhezagira aba bana bafise ibitsina bisa nk'uko boba bagize urugo. Ni nk'uko bitarekwe guhezagira nk'abubakanye umugabo n'umugore babana batarekuriwe gusezerana Kristo. Noneho kubana k'umugabo n'umugore kw'abafise ibitsina bisa si igicumuro gisanzwe, nivumwe nk'uko bisoma mu gitabo ca Bene Levi ikigabane ca 18 akarongo ka 22 canke mw'ibaruwa Paulo muyandikiye Abaromani ku kigabane ca mbere akarongo ka 26 gushika ku 27. Kandi biteye kubiri n'imico myiza y'amiranga Abarundi. Niko Imana yanka igicumuro ntiyanka umucumuzi, mugabo impuhwe n'ikigongwe vyayo ntivyigera bija kubiri n'ukuri. Vyama nyabuna birondera ukurokora umuntu ngo ahinduke ave mu kabi, nk'uko tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 18 akarongo ka 32 canke mu nkuru za Yohani kigabane c'8 akarongo ka 11. Abantu bari mu gicumuro c'icese kandi baterekana namba ko boba bashaka kukivamwo, nta musaserdoti yobahezagira. Nkako umuhezagira umusaserdoti atanga naho batari mu mugigwa wa liturujia, awutanga nk'uwatiwe agategwa iteka ryo gusangira na Yesu Kristo ukuba umutwe n'umwungere wa Ecclesia. Awutanga ari atumbereye kurangura
ico ekleziya ibereyeho ku isi, ukumenyesha abantu Yesu Kristu no kubanywanisha nawe ngo baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Ariko mubitegere neza, ukudaha umuhezagiro bene abo bantu si ukubaca muri ekleziya canke kubaheba, kuko baguma ari abana bayo. Twategerejwe kubandanya tubitwararika kugira ngo bagume biyumva mu muryango kandi bashobore no kuyigarura. None rero bakristu, ni mureme. Umuvyeyi wacu Papa ntiyahinduye inyigisho ya ekleziya yerekeye ukubaka rukristo, ahubwo nimwirinde kujanwa n'ivyiyumviro vyigaje mw'isi ya none bisuzugura Imana n'itegeko ryayo, bigafutanya umuntu yaremanywe agashusho kayo. Umukiza yatuvukiye hanyuma akitanga wese ku bwacu, yaratsinze urupfu, ari kumwe natwe gushika ku muhero w'isi nk'uko yabitwemereye. Raba muri Matayo ikigabane ca 28 akarongo ka 20. Ku bwa mutima mweranda yaduhaye ingabirano zidasa, adushinga n'ubutumwa butandukanye kugira ngo dukoreranire, dufashanye kuba mu bumwe bw'ukwemera n'ubwo kumenya umwana w'Imana. Gutyo ntituzobe tukira abana bazungagizwa kandi bahitanwa n'igihuhusi cose c'inyigisho ihagaze ku benshi bw'abantu, ku buhinga bwabo bwo gutwara abandi mu kinyoma, nk'uko tubona mu baruwa ryandikiwe Abanyefezi ikigabane ca 4 akarongo ka 13 na 14. Turangije tubipfuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha muhire w'2024. Bigiriwe Bujumbura kw'igenekerezo rya 22 Kigarama 2023. Abungere banyu.